si twe twenyene nta numwe yogenda adashimye kuri ibitangaza vyatubaye ko ngaha ku mugwa mukuru wa politike wa Gitega. Nyene cyubahiro muvyeyi wacu mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ukabona n'imboneza yamaho mu mugambwe wacu Cndd-Fdd, ukaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye, nyakubahwa mugize inama nkuru y'inararibonye, nyakubahwa gose umukuru w'inama nshingamateka, ukaba ari nawe wahoze urongoye umugambwe Cndd-Fdd, n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa gose mukuru w'inama nkenguzamateka, n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa muhuza w'abarundi, n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa mugize ibiro vy'inama nshingamateka nkenguzamateka, nyakubahwa muri mu buserukizi bw'umugambwe, nyakubahwa abashingamateka bakenguzamateka, nyakubahwa abashikiranganji, ndongozi mwese umwe wese mu cubahiro ciwe, nyakubahwa banyagitega mwese, bene gihugu mwese mwaje kwifatanya natwe muri iki gisabisho. Tugira amahoro y'Imana. Imana se umukama wacu Yesu Kristo nini nahazwe imyaka yose. Twatanguye tuvuga tuti ntitwagenda tudashimye kuko nibitangaza biguma bitubako. Mpereye kuri iyi korale mubona turi kumwe, iyi korale yatanguranye n'ibikorwa bidasanzwe byo gusenga hajya mu biro bikuru by'umugambwe. Yatanguye ngira ngo mwaririmba mu G15 ubundi mu rya kabiri, mugabo barahuza amajwi, ndabona yuko bageze kure, vyerekana yuko mu biro bikuru by'umugambwe Cndd-Fdd abamarayika bariho. Nico gituma rero ntoreka gushima nkenguruka, turakenguruka cyane ngene umugambwe Cndd-Fdd ari wo mugambwe wa mbere watanguye kwiyumvira yuko kizigenza ari Imana. Ni ibintu bidasanzwe. Je rero ndakengurukira Imana kubona haba igihe twemeza isezerano ry'intabanduka ritahava mu mugambwe Cndd-Fdd yuko Imana ifise ikibanza ca mbere, haba igihe twongera tukarishimangira duhindura umuhari Cndd-Fdd ugacika umugambwe, haba igihe dufashe ingingo yindi ntabanduka yuko tuzokwama tugira igisabisho cyo kukengurukira Imana imisi 3 mu mwaka uko umwaka utashe, haba mu gusubira kwiyegurira bwite yuko tuzokurikira Imana yonsa ndetse tukanashiraho n'icagirizi, haba mu gutangura gutunganya ibi bikorane bihuza amadini yose, haba ndetse no muri uyu mugambi mwiza cyane wo kubaka igicaniro c'iryo sezerano kugira ngo ntirize yigere rizimangana. Jewe ku bwanje ndakengurukira Imana gose kubona hose naragenduye ndaraba ivyo bikorwa byose vyabaye, ndimwo mu ndongozi nkuru z'uwo muhari Cndd-Fdd gushika ari n'umugambwe. Nagira mumfashe mu dukomera amashi Imana cyane tuyikengurukira. Ndiyumvira ko ngaho ntabeshe kuko abo twari kumwe barabizi. None n'umugenzo mwiza mu biro bikuru by'umugambwe wo kwama dutangura ibikorwa tubanje kugira igisabisho, nawo nyene twaciye tutangura, nanje ntanguye amabanga muri ivyo biro nyene. Ngakenguruka abakozi b'Imana batatwinuvye, barabonye yuko umugambwe Cndd-Fdd urimwo abemera
bose abemera Imana bose, baba abakatolika, abaporoti, abayisilamu, bose bahurikiye mu mugambwe Cndd-Fdd. Arico gituma ntatinya kuvuga ko mugambwe utubereye kirumara mu kunga ubumwe bw'abemera. Mumfashe dusubire dukengurukire Imana mu kwikomera amashi. Muri iyi minsi 3 tumaze ngaha twarakuye ivyigwa bitari bike, kandi umwe wese arafise ico yahakuye. Mugabe kiruta vyose twahakuye n'ubumwe n'urukundo rw'abemera. Erega iyo tutegerana ntitwari kumenyana, kandi tutavuganye ntitwari gukundana. Wa wundi ati mbwira ico ukunda nanje ndakubwira uriwe. Tubanye nk'uko iminsi 3 tuba tumenyanye. Uwahora azi ko uriya ari igikoko, iyo twegeranye duca tubonana ko turi abantu. Ubu bumwe bw'abemera rero dusabe Imana ko yo bukomeza. Jewe ndemeza ko bugiye gukomera. Niko nkuko babivuze ejo, nari nagerageje kubivuga ejo n'abandi barabivuga. Ijambo ry'Imana twumviye ngaha twasanze ari ijambo ry'Imana rituraba, ryavuzwe abarundi tutaramenya vy'ukuri Imana dusenga, ariko uno munsi twasanze rikituraba. Ijambo ry'Imana twasanze twebwe cyane cyane abarundi ari twe twari turinyotewe. Ijambo ry'Imana twese turazi ko ryari ryarabuze mu Burundi, aho twari twariziziwe na shetani, twari twararibuze. Nico gituma twama dushimikira ku ijambo ryayo kugira ngo abarundi dukire, tuve ibuzimu tuje ibuntu, tuve ibunyamaswa. Twovuga tuti tuziguma twiyibutsa ko atayindi Imana iriho, ndetse n'Imana nyene yabitwibukije mu ijambo ryayo ivuga iti nta yindi Mana iriho atari jewe. Muri Izaya 45 Izaya 45 karoka 23 gushaka 24, Imana yonyene niyo yivugira iciye muri Izaya iti jewe nyene ubwanje ndabirahiye, ijambo riva mu kanwa kanje riratunganye ntirizosubira inyuma. Aha duca twumva yuko uko bigenda kose ijambo ry'Imana ntirizosubira inyuma. Ikabandanya iti nkako amavi yose azokubita ibifukamiro hasi imbere yanje, indimi zose zizorahira zivuga ziti Mukama niho honyene hari ubutungane n'ubukomezi. Bazomwirukira bamaramara abo bose bahora bamushavuriye. Iryo ni ijambo ry'Imana yonyene yivugira. Nkako amavi yose azokubita ibifukamiro hasi imbere yayo. Kubona rero twese ngaha mu Burundi dukubita ibifukamiro nigitangaza, kuko ntibiba mu bihugu vyose. None rero ko tugize ubumwe bw'abemera, reka rero tugume duhamagara Imana abanyamahanga baze kuyirondera iwacu Burundi. Nyene icubahiro imboneza yacu yamaho yaraye arivumereye ati turinjiye mu mateka mashasha y'igihugu cacu. Kukaba nkako nivyo twavyumvishije amatwi, mugabo ntiturabisha umuzirikanye ngo tubirabe neza. Nico gituma jewe naciye ndabisamira hagufi, naciye sesangura. Nico gituma nagira ndabishimangire, kuko ibimenyetso vya mbere vyaramaze kuboneka.
ibi nyene turimwo ntaho vyari vyarabonetse. None mu Burundi ntihari abarundi, mugabo ntivyari bwigere biboneka. Mwibwirizwa shingiro twaraye twitoreye twebwe abarundi twese twariyemeje gushira Imana imbere. Ivyo ntivyari bwakaboneke. Iri koraniro ry'abemera niryo ribaye ikoraniro rya mbere rikomeye mu mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. No kuvuga niryo ryuguruye neza na neza ibikorwa bizokorerwa ngaha muri iki gisagara. Murumva ko amateka baye mashasha. Nta nkeka ko muri iki gisagara ca Gitega uwo mugwa mukuru uzotunganirizwamwo ibigirira neza abene gihugu. Sinkekeranya yuko muri uwo mugwa mukuru wa Gitega hatazoba amashetani nkayo twabonye mu mugwa mukuru w'ivy'ubutunzi i Bujumbura. Kuko igisagara novuga nti kiraramye. Twari turiko turagikwangura, none kiraramye kuko bivuye ngaha nivyo bikigize igisagara gikomeye. Nico gituma rero ubu twavuga tuti turinjiye mu bihe bishasha kandi ibihe atari vyo kwanjanjwamwo. Kuko ubwa mbere wamenga twari duhanzwe n'ubumwe bw'abarundi, aho abahutu n'abatutsi n'abatwa twabonana nk'amashetani. Ubu naho twari tugikekeranya yuko ubumwe bw'abemera Imana umenga ntibwobaho. None ubu nyene turahejeje kuvyibonera. Twariyumviye abaporoti bayaga ijambo ry'Imana, turiyumvira abayisilamu bayaga ijambo ry'Imana, turiyumvira abakatolika bayaga ijambo ry'Imana. Ntitwegeze tubona hariho abaciye kubiri n'ijambo ry'Imana. Nico gituma ubu bumwe nabwo twavuga tuti kuva ubu turatanguye kubukomeza, kuko ntibizosubira inyuma. Nivyo ahari Imana na shetani ntihigendera, ariko turavye uko turi ngaha n'abatarose ubu ibakwe ryo kuhaza, duteranije twese shetani ntizoducamwo. Nico gituma nagira mfate aka kanya gatoyi. Muribuka ko mu gikorane cyo mu 2017 ahanye ni Gitega twaratekerewe ijambo rijanye n'ingene twobana mu mahoro, tuhagendana mu bugwaneza, tukengengana. Ubu naho muri ubu bumwe bw'abemera naho nyene nashimye yuko umwe wese yogenda atekerewe akajambo ko muri iri jambo ry'Imana nyene. Iryo jambo rikomeye cyane turishikirizwa mwikete umutumwa Paulo yandikiye abanyaroma, ni kigabane cyose ca 14 muri Bibiliya y'ikirundi y'abakatolika. Umutwe w'ijambo uvuga uti ntukengere ubutameze nkawe. Ijambo ry'Imana riri kwije rico yituma ngira ndahasome utarose utaje yitwaje Bibiliya agende avyumviyeho aze kubisubiramwo avyinovora. Havuga hati udakomeye mu kwemera mwakire runtu, mureke guhazuka mu vyo yiyumvira. Umwe yemera akunda kurya vyose, udakomeye nawe akarya utuboga gusa. Urya vyose ntakengere utarya vyose, utarya vyose nawe ntahinyure urya vyose, kuko Imana yamwakiriye runtu. Mbega urinde wewe uhinyura umusuku wundi? Yigenjeje neza canke
atirimutse biraba shebuja wiwe bwite. Bisubiye kandi azoguma ahagaze kuko umukama ashobora kumuhagarika. Umwe ashima umunsi umwe gusumba iyindi, uwundi nawe akabona ko iminsi isa yose. Umuntu wese nashirwe mu mutima wiwe. Uwushima umunsi umwe gusumba iyindi abigira kubw'umukama. Uburya byose abigira kubw'umukama kuko aninahaza Imana. Ubutarya byose abigira kubw'umukama. Ndasubira ku gace ka 6. Uwushima umunsi umwe gusa gusumba iyindi abigira kubw'umukama. Uburya byose abigira kubw'umukama kuko aninahaza Imana. Ubutarya byose abigira kubw'umukama kandi aninahaza Imana. Nkako nta numwe muri twebwe ariho kubwiwe kandi nta numwe apfa kubwiwe. Turiho tubaho kubw'umukama. Niyo dupfuye dupfa kubw'umukama. Tubaho rero canke dupfa tuguma turaba umukama. Igituma noneho Kristo yapfuye akisubiza muzima nukugira ngo abe umukama w'abapfuye n'uwabariho. None wewe uhinyura mwene wanyu kuki? Canke wewe ukengera mwene wanyu kuki? Erega twese tuzorenguka imbere y'intahe y'Imana. Nkako handitse ngo ndarahiye ubuzima bwanje abantu bose bazofukama kandi ururimi rwose ruzoshemeza Imana, niko Uhoraho avuze. Nuko rero umwe wese muri mwebwe azokwibarizwa n'Imana ivyo yakoze. Ntidusubire rero kuremekana intahe, ahubwo twigira inama yo kureka gutega bene wacu ico mutsitaza canke ico mutembagaza. Ndabizi neza kandi ndavyemera mu mukama Yezu yuko atagihumanya ku maso ku bwaco nyene, atari kuwo kwiyumvira yuko gihumanya. Uwo niwe giheza kigahumanya. Iyo mwene wanyu ababajwe n'ivyo urya, ntuba ukigendera mu rukundo. Kubera ivyo urya, reka gutakaza uwo mukristo reka gutakaza uwo Kristo yapfiriye. Ikintu ari ciza kuri mwebwe ntigikwiye gucyozwa. Erega ubwami bw'Imana ntibushingiye ku mfungurwa canke ku nyobwa, ariko bushingiye ku butungane, amahoro n'agahimbare muri mutima mweranda. None rero uwukorera Kristo bene uko arahimbara Imana kandi arashimwa n'abantu. Nuko rero niduhurumbire ivy'amahoro n'ivy'ukuremeshanya. Reka gusambura igikorwa c'Imana kubera ivy'indya. Niko vyose ni vyiza, ariko ibibi ku muntu ni ugucumuza abandi kubera indya. Iciza no kureka kurya inyama ukareka kunywa umuvinyu. Eka ico cose cotirimutsa mwene wanyu co mutsitaza no kunywa co mutsitaza canke co mutera umutima uhagaze no kukireka. Ico wemera ukigumane mu mutima wawe imbere y'Imana. Hahiriwe uwuticuza mu vyo yiyemeje gukora. Uriye yijijanye imitima aba yiremetse intahe, kuko atabakurikije ico yemera. Nkako ikintu cyose giteye kubiri n'ico umuntu yemera kiba ari igicumuro. Iryo ni ijambo ry'Imana.
ngira ngo iri ntawo kwirwa bisubiramwo murumva yuko ari migenzo twebwe twemera Imana twikwiye kugendera. Burya ibi biri ngahi wacu usanga n'ahandi vyari biriho. Hariho abazigira umuntu kurya ibi canke biriya ariko ashaka yuko ukurikira ukwemera kwiwe. Iyo rero turi mu bumwe bw'abemera, iri ni jambo niyumviriye yuko twokwama tugendera kugira ngo twese dushobore kwihanganiranira umwe wese mu kwemera kwiwe. Kandi turizeye yuko uko buca siko bwira, dukomeje twese mu kwemera ubumwe tuzadufitaniye mu Mana, nibwo buzoca budukomeza gushikaho twese dusanga twese imbere y'Imana atawugitirimutsa uwundi. Nagomba mperaheze nkenguruka nshimire cyane bimwe bivuye ku mutima abantu bose bitavye ubu butumire umugambwe Cndd-Fdd wari wabahaye. Reka mpere kuri nyene icubahiro umuvyeyi wacu imboneza yamaho umugambwe Cndd-Fdd, umukuru w'igihugu cacu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye. Muravye umutwara afise w'igihugu kumara iminsi 3 turi kumwe ngaha ari muri twebwe nibakwe twarose kuko ntibironka beshi. Ndamukengurukiye cyane bimwe bivuye ku mutima, nkengurukira noneho n'umuryango wewe wose kuko mwaratwihebeye kugira ngo muturemeshe tubone koko turi haziko. Nagira nsabe abandi bamfashe tubakomera amashi cyane yo kubakengurukira. Kumwe n'ivyo nagira nkengurukire cyane abubahwa mwese mpereye ku mukuru w'inama nshingamateka n'umuryango wiwe, umuryango w'umukuru w'inama nkenguzamateka, umuryango w'umuhuza w'abarundi, umuryango wa nyene icubahiro nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nawe nyene yari yaje kutwifatanya natwe, indongozi mu nzego shingwa ntwaro na shingwa bikorwa zikomeye zose zari ngaha, abagumyabanga bakenyera rugamba, abo dusangiye kurongora umugambwe bose twarahuje umutima n'inama kugira ngo iki gikorane kigende neza. Ndakengurukiye cyane abanyagitega batwakiriye. Uyu mutima mwatwakirije ubabere umugisha mu buzima bwanyu. Ndakengurukiye cyane bimwe bivuye ku mutima abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana baradufashije cyane kugira ngo tumenye ico turi, tuje mu buntu bwacu, tumenye n'ico twomarira abandi. Baratwigishije aho itunga ryacu riri kugira ngo abe ari byo tugendera. Ndabakengurukiye cyane, sinovuga ngo Imana ibandanye ibaha inkomezi kandi arazibahaye, ndetse na mwebwe arico mwemeye kwihebera. Muga ndabakengurukiye gose bimwe bivuye ku mutima. Ndakengurukiye abo bose cyane cyane abateguye uru rubanza, bararuteguye neza cyane, ntaworonka ingene abashimira. Ndashimiye abaririmbyi baririmbye, ndashimiye cyane abavuye kure bakemera bakigora. Ndakengurukiye cyane n'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi kuko nabo barigoye, baraje kuraba kuko turazi yuko aribo bazotuvuga uko turi. Ndabakengurukiye cyane nabo nyene kungene bagize akakigoro. Mu guheraheza rero nosaba Imana rugira byose yoyo se rukundo ibagumize ko ikiganza cayo ibihe byose bidahera. Murakoze, Imana ibahezagire.